zibiri. Muhaguruke twamwakirana urugwiro, tumwakirana umunezero, tumwakirana impundu, tumwakirana umunezero be n'umwamikazi wiwe. Muragahezagirwa, Imana iragahezagirwa yabahamagaye. Reka simpave nduhisha umwamikazi wanje abanza baramutse hama ndaca mbandanye. Karibu. Haleluya, haleluya. Abo muri Gravity, Yesu ashimwe. Nabo mu irembo ry'inama ndazi ko muhari, Yesu ashimwe. Ndazi ko tuguwe neza mu mwami, numva ko baramutsa, ndabifuriza isabukuru nziza y'imyaka 10. Imyaka 10 ni ibiharuro bibiri. Niba icitwa chiffre aba ari nombre, bisigura ko muri cyo kiringo cyose data yakoze ibikomeye. Hari impamvu rero zo kuririmba, hari impamvu zo gutazira, hari impamvu yo gushikanira umwami nk'uko umuvyeyi yabivuze. Ndumva rero narashobora kuvuga menshi, sije ndumuvuga butumwa. Reka nsubize microphone, mwakire indamukanyo yanje. Mwarahezagiwe. Amen. Yesu abaho umugisha rero. Munyemere mbanze nsubize ubutunzi bwanje aho nabukuye kugira ngo adahava ahura n'ikibazo mu nzira. Buke nta oya kila mtu na mali yake. Haleluya. Mumeze neza. Reka mbanze nsabe abana banje b'amaraso aho bari bahaguruke, nabo mbanze ndabakire. Wow, ngaba imfura n'urya ari hariya, wa kabiri n'uyu, uwa gatatu n'uwa kane. Imana yaduhezagije abana beza badasanzwe bakunda Imana kandi banezererwa kuyikorera. Hari igihe mpora mvyuka saa 9 asanga babiri, umwe ari muri position yiwe bariko barasenga amasengesho y'urufaya masaha 2 amasaha 3, havuga ahataboneka jewe ndashigikiwe. Kimwe mu kintu gituma nkunda abana b'abanyamugisha nuko umunsi umwe bigeze kumbana mu maso yanje navunaguritse, ama babiri baca baraza baranziguriza barambwira ngo papa uzora udupartage bikubabaje kugira ngo tubigutwarira imbere y'Imana uruhuke. Turazi ko uyu muriro urusha, ariko turashaka guhagarara na wewe, kandi barabikora mu ibanga. Rero bakobwa beza n'abahungu, I love you so much. Murabizi ko muri abadasanzwe, rero Imana ibaha umugisha cyane. Mwicare hama rero nsabe abana banje bo mu buryo bw'impemu mu muryango w'irembo ry'intama bavyaguruke. Wow, mufashe mu banyakirire bavukanyi, mu banyakirire, mu bangumbirire. Uyu muryango mwiza wakataraboneka, abakundwa, ndabashimire cyane. Harimo abapastori barya bose bicaye hajya n'abapastori. Ndanezerewe cyane gose bakunzi banje, abana banje, kuba mwaje kumperekeza uyu munsi muri rivuga butumwa. Ariko cyane cyane mwerekanye urukundo mukunda umwungere Reverend Pastor Olivier, kandi mwerekanye agaciro muha uno muryango. Muvyagire umwe wese rero agubwe neza kandi ameregwe neza. Amen. Muvyumve ko ndabanezerewe kandi ndabakunda cyane. Kumva ko mushobora kugenda aho umuvyeyi wanyu ari
ni ikimenyetso cyerekana ko mumukunda kandi mumusegura mu rwego rumwe canke urundi. Rero I'm very proud kugira abantu nkamwe ndabakunda cyane gose. Rero munyemerere imbere yuko mvuga mbanze nkeze, nzoronka umwanya uhagije kandi jewe muri no sabukuru nzoguha n'ingabire. Kubera iki? Uyu munsi abantu benshi mwicaye muri kino kibanza vya vrai musa n'abaje guha anniversaire, joyeux anniversaire, ikintu citwa gravity. Ariko munyemerere ndababwiza ukuri, ikintu citwa gravity ntikibaho. Ntikibaho, mudahava muntera amabuye mureke nisigure. Muvuze ikintu citwa gravity, muhava mumbwira ko ari izi nkingi n'iyi nzu mwasize amabara mugashirako tapi nziza n'ibintu by'icubahiro. Ariko mukuri kwa Bibiliya no mukuri ko mu kirere c'imwemu, nimwe muje guserebura imyaka 10 uyu mugabo yitavye umuhamagaro w'Imana. Haciye imyaka 10 yitavye umuhamagaro w'Imana. Ibitangaza no twumiza mwabonye, ibibanza mwashizwe mu mugisha mwaronse, mwawuronkejwe nuko hari umugabo yemeye kurengana ivyarengana, akemera umuhamagaro kugira ngo ashobore gukoreshwa n'Imana. Ivyo muri ko muraba mu uyu munsi ni naco gituma rero kuza guhimbaza gravity muzoba mukoze ikosa. Ni ngombwa muze gukeza uyu mugabo w'Imana yemeye kwakira umuhamagaro, kuko iyi Imana itari kuzoronka uyu mugabo, gravity ntiyari kuzoba yararonse ikibanza yururukiramo ngo ibeho. Murabitahura rimwe na rimwe turabicurika ugasanga abantu turijweza ni vyiza sinda vyanse nakarabarundi bakundika idini cabo, ariko tube tuzirikana nimwe ashaka kubitahura muragenda musome Abaheburayo 5 canke ndahasome nubwo ntarinjira mu mwanya wo kwigisha. Njewe ndacashima Abaheburayo igice ca 5, munyemerere nsome kino kintu kiri très important ku muntu wese afise ugutahura kw'Imana. Murongo wa mbere, Abaheburayo 5 murongo wa mbere haravuga ngo umuherezi mukuru, umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirirwaho gukorera Imana kubw'abantu kugira ngo ashikane amashikanwa atanga ibimazi vyompi vy'ivyaha, kandi ashobora kwihanganira inyobegwa n'abazimiye kuko na wenyene yarahagira intege. Nico gituma akwiye kwitangira ibimazi vy'ivyiwe vya nk'uko abitangira abandi. Nta muntu yico cubahiro shitahamagawe n'Imana kuko Aroni yahamagawe. Niko biri na Kristo siwe yihaye ico cubahiro kuko umuherezi mukuru ariwe yagihawe niyamubari aturubura bwanje. Uyu munsi ndakuvye nk'uko navuze atura umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Tumanuke gatawe ngo Kristo mu minsi yabayeho amaze kwinginga no gusenga cane yashoboye kumukiza urupfu atakamba cane arira, kandi amaze kumvirwa kubwo kuyubaha kwiwe. Nawe yari umwana yigisha kumvira Imana niyo yababaje, kandi amaze guhingurwa gose abera bamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Aha bariko baravuga Kristo, c'est vrai, ariko bariko barerekana uburyo umuntu wese ingene amaze kwitaba umuhamagaro ashobora kuba inkomoko y'agakiza n'umugisha kubera ko yahagaze mu kibanza cyo kwakira ubugombe bw'Imana. Imana mu gukora ibihambaye ibanza kuronka umuntu. Iyo imaze kuronka umuntu imwubaka ku isezerano hama ikamuhagurutsa abantu bakaronka umugisha kubera uwo muntu. Nico gituma rero Revera unyembere ndagukeze kuri uyu munsi. Haciye imyaka 10 witavye umuhamagaro, abanyavyaha bakijijwe ni kubera ko hari umuhamagaro wigeze kwakira. Abari bagiye gupfa ijuru rikabatabara ni kubera yuko ryaronse aho ryururukira ku gicaniro wemeye kubaka.
Ni naco gituma rero muri imyaka 10 ntituje guhimbaza aya mabati, shizemo kwemera umuhamagaro ukaba intumwa yayo mu gihe nk'iki, kugira ngo ijuru rironke ikibanza rikoreramo. Rero Imana iguha umugisha. Wenda abandi bari kuzokizwa bakaronka n'ibindi, ariko ntibari kuzokirizwa muri gravity, kubera ko gravity Imana yemeye yuko iyishiraho biciye ku muhamagaro. Ni naco gituma shengero ndabasabe, ibi bintu twama dukora ugasanga mu buzima dufise ibintu byinshi dukora tukibagira ivy'ingirakamaro, tuvyihane. Muri izi ndwi zibiri genda utegure ikado ishushe yiyubashe, uzomubwira ati kuba waritavye umuhamagaro narakoze mariage, kuba waritavye umuhamagaro narakiza ingwara, kuba waritavye umuhamagaro narahezagiwe. Data avyumve ko nshimiye, namushimiye kuba yaraguhamagaye mu gihe nk'iki, kugira ngo nanje mbonegwemo. Jewe kado yanje nzoyizana, kubera ko ndashaka kugukeza muri imyaka 10, kubera ko nibaza yuko mu bantu bashobora gutawura inkovu z'imyaka 10 jewe ndimwo. Kuko abungere twambara amakoti, abantu bakabona ubwiza bwo hanze, ariko ntibazi inkomere ziba mu mitima yacu. Rero Imana kujabukije ikagushira ku rundi rwego, abantu barashobora guserebura, ariko nagira ndakubwire ngo intsinzi yose iva mu bwinshi bw'inkovu umuntu yagize. Cyo gituma rero turakubashe, umwami Imana kugirire neza n'umutambukanyi wawe n'umuryango wose wa Gravity. Turabubashe kuri iki gikorwa kidasanzwe Imana yabakoresheje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nyemerera rero jewe sinja kure, ndashaka tuzingurure Luka 5 ku murongo wa 36. Turaza guhereza ku murongo wa 39. Ni verse data yabahaye muri iyi sabukuru. Nibagiye kwivuga amazina yanje ni Miburo Jean. Ivyo kubaka mwabonye ko nubatse. Ndumwungere w'ishengero irembo ry'intama. Mvumenga ivyo birahagije. Yesu abahezagire cyane rwose. Ndakunda Yesu kuko n'umusheri tumaranye imyaka 28 tugendana. Kandi uko bukeye ambera mwiza, araryoshe ntushobora kwibaza. Nigeze kubwira umuntu, iyo numvise umuntu yavuye kuri Yesu, amubwira ati automatiquement ntiyigeze amuhishurirwa. Umuhisi Johnson, fondateur wa Eglise Emmanuel, niwe yigeze kuvuga ijambo, aravuga ngo ariye honja Yesu anaweza kumuacha, ila aliye kura Yesu hawezi kumuacha. Turasoma rero, sinzi ko nisomera, ndashaka dusome. Ku murongo wa 36. Kandi abacira umugani ati ntawotabura ikiremo ku mpuzu nsha ngo acomeke ku mpuzu y'umushire. Wogira atyo yoba atabuye nsha, kandi ikiremo atabuye kuri iyo nsha nticomatana n'iy'umushire. Kandi ntawotara umutobe wa vino mu mikuza y'insato ibombotse, kuko vino yoturitsa iyo mikuza igashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko igikwiye nugutara umutobe wa vino mu mikuza misha 39. Kandi nta muntu yanyoye vino ihiye yogomba umutobe, kuko avuga ati ihiye niyo nziza. Imana ihabwa icubahiro. Kuri uyu munsi ndashaka tuganire ubushobozi bw'umukuza wakira vino nsha. Ubanze kwanza wumvirize neza. Muri aya majambo turiko turayasoma kugira ngo mwumve amamuko yayo, cari igihe abafarisayo n'abasadukayo babonye Yesu yicarana n'abigishwa biwe bariko barafungura, bariko bararya,
bariko baranywa, bariko baranezerwa. Ariko abafarisayo, mubanze muvyibuke, ijambo abafarisayo risigura kwitandukanya, separation. Bamaze kubona Yesu, baca bakubitiza agatima mpembero ku migenzo n'amabwirizwa bishingiye ubwayo, hama batangura kuvuga ngo mbega mwami, ni kubera iki tubona abigishwa ba Yohana Umubatizi bafata igihe bakisonzesha, hama kandi tukabona abigishwa bacu twega abafarisayo bafata igihe bakisonzesha, none kubera iki abigishwa bawe bama mu minsi mikuru yo gufungura no kunywa? Yesu aravuga ati mwebwe murafise probleme idasanzwe, ni kubera yuko nimwigeze mumenya ivyo gutandukanya ibihe, nimwigeze mumenya ivy'urufatiro n'ingene umuntu yubaka hejuru urwo rufatiro. Muracara abanyakajagari, mupeperanya ibintu vyose, ubwenge bwanyu bwaracuramye kuko mudatahura ko ikintu cyose gifise impamvu n'igihe cacu. Arababwira ati raba kwanza, erega aba bantu impamvu batisonzesha nuko umukwe ari hagati yabo. Jewe ndi umwami, jewe ndi umukwe, kandi barankikuje, bariko bararaba neza umurimo ngiye gukora. Ni gute mushaka kubakwegera mu vyakahise ngo abe ari vyo biboha ubuzima bwabo? Ni gute mushaka kubabohera mu migenzo kurusha ubuzima? Ni gute mushaka kubashira hasi kugira ngo baremegwe n'amabuye mwakuye kwa Mose, kandi ubuntu bugerekeranye n'ubundi bwaraje? Why? Arababwira, nkaho ariko arababwira ati mwebwe impamvu muriko murakubita marche sur place ni kubera yuko mutazi yuko ibihe vyahindutse. Arabwira tumviriza rero, ndababwira umugani mutaza gutahura. Nta muntu ashobora gufata impuzu nshasha ayishireko ikiremo gishaje, canke ikiremo gishaje ashiremo ikiraka, impuzu ishaje ashireko ikiraka gishasha. Kubera iki? Yoba ariko aratabura iyo mpuzu. Mu yandi majambo yariko arababwira ati vya kera n'abishasha nimubivangatiranye, ntibinganya ubushobozi, ntibinganya ubwiza, ntibinganya na resulta. Haleluya. Aca arabwira ati kandi reka ndarababwiza ukuri, burya igikomeye cyane ntawe ushobora gufata umutobe, iri jambo muri gumye, umutobe wa vino ngo awushiremo umukuza ushaje. Ntibikunda. Kubera iki? Umukuza ntufise puissance ya resistance, ntushobora kuresista, ntushobora kugumya, ntushobora gufata. Vino irusha imbaraga umukuza ugaturika, ariko vino bayishira mu mukuza mushasha. Ndashaka rero turi ngakora ko mfise umwanya muto, mbega umukuza niki, vino niki? Iyo Bibiliya ivuga umukuza ivuga iki? Iyo Bibiliya ivuga umukuza ivuga ico bita systeme nshasha. Asifiwe Yesu. Iyo Bibiliya itanze ikigereranyo c'umukuza, umukuza n'ubuzima bwawe, umukuza n'umutima wawe, umukuza n'ubugingo bwawe. Vino niki? Puissance y'Imana, ubushobozi bw'Imana bushobora kuboneka mu ngazi zine nza kubereka, zishobora kubinjiza mu gihe gishasha mugiyemwo. Yesu ariko aritanga kwa karorero, aravuga terega jewe ndi vino, kandi nkeneye imikuza mishasha. Iyo mikuza yo ku gihe ca Mose ntishobora kurotena ivyo nzanye, ntishobora kugumya ivyo nzanye, kuko ivyo nzanye biri hejuru y'amategeko, biri hejuru y'ivyagezwe, bifise imbaraga zibomora, zihindura, birakeneye ahantu hashasha bikorera. Hagati reka kuzana ivyavuye kuri Mose, reka kuzana ivy'abavugishwa, kuko Mose n'abavugishwa batekeye muri jewe.
bariko bavuga jewe, bariko bagaragaza jewe maze gushika n'ibikeneye ko Mose asubira kuvugwa. Protokole wa perezida hamwe perezida wose gahunda kuzanga noneho mwebwe murabizi kuko mwama mwakira bakuru. Protokoli yamaze kuza arashobora gusambaguza ibintu byose biri ngaha. Iyi ntebe shira hajya hari yagiriki ariko perezida maze gushika protokoli ntasubira kugira akazi kuko ijambo nyamukuru niryanye n'ijambo. Mose yari protokoli, Eliya yari protokoli aserukira abavugisha. Mose yari protokoli aserukira ibyagezwe. Yesu amaze kuza ntidukeneye kumva Mose, ntidukeneye kumva Yosuwa, turamuha mikrofone tukamubwira ngo vuga noneho, ni wewe muremyi ushobora gutegeka bigakuri. Umukuza ndashaka ndabereka ikintu kiri very special. Imbere yuko Yesu acika vino yabanje gucika umukuza. Ano hari gitangaza cy'ijambo. Imbere yuko Yesu acika vino yabanze gucika umukuza. How? Ndabereka inzira Yesu yazemo kugira ngo nabashikano bashaka gushika. Raba turamubona Yesu yaje kubatizwa na Yohana Umubatizi mu gice cya 3 cya Matayo cyangwa igice cya 3 cya Luka. Turamubona Yesu araje simple person, ariko aje mu nzira abaherezi batazamwo kuko abaherezi babonekera mu rusengero bamaze kugwiza 30 hama bakabatangaza bakavuga ngo mufise manda ya 25 yo gukora imbere yuko mwinjira muri passion. Ariko raba Yesu naserukiye mu rusengero, aserukiye kuri Yorodani. Yohana Umubatizi aramubona, amaze kumubona aramumenya, aravuga ati mzee niwemere ko ari jewe ndakubatiza ahubwo jewe ndashaka Yesu ati no sinaje gusenyura structure, sinaje gukura urutonde, nubwo ndi superiere kuri wewe ntegerezwa kumanuka kuko numwanya wawe ni kibanza cawe. Kubaha Imana bisaba ko ndakubako ni wihagarariye muri Yorodani. Yesu aramano gerageza murabe abaherezi baza mu nzira y'icubahiro, ariko Yesu yaje mu nzira yo gutegurwa. Amaze gushika Yohana aravuga ati sawa, Yesu arabatizwa. Amaze kubatizwa Yesu nta jambo yavuze, ijuru ryo ryamuvugiye. Muri ako kanya arahagarara, ijuru rirahagarara nimwe iramanuka, hama Yesu ijuru riruguruka acaravuga ngo nguyu mwana wanje nkunda akampimbara nimumwumvire. Banza mwumvirize neza, ijuru rivuze iryo jambo ryari rimuhaye access yo kwinjira mu rwego rw'ubuherezi. Ariko gerageza murabe ntiyaciye aja ku gicaniro, ntiyaciye aja ku gicaniro, yaciye aja mu bugaragwa, abaca inzira yo kuja gutegurwa nk'umukuza. Tuko pamoja watu wa Mungu. Abandi baca baja gukora kubera ko bashingiwe intahe, ariko we yashingiye intahe n'ijuru, ntagiye gukora, agiye kunywano bwa mbere na mbere. Turamubona mu bugaragwa, igipimo kidasanzwe. Satani amaze kumubona aramumenya, arabariko namuhushisha inzira nguko nakoze abana, ariko yibagira neza yuko UBUSHOBOZI uri kurategurwa, uteguragwa mu mbaraga zizoterura ibizoshigwa muri uyo mukuza. Raba Yesu mu bugaragwa, Satani araza ngo asangure umwana w'Imana, fata rino buyurindire umutsima. Yesu aramuraba aravuga ati no, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ikinzanye sugushira mu ngira ivyo ushaka, sukubunama ego ndabishoboye, ariko jewe sindi sanse kukumvira ngo mpazinda yanje. Preve number 1, arayirenganya, nashaka gusuiva inzira mu kuzuza ivyifuzo vyiwe, ashaka guhusha inzira z'inyungu ziwe mu kuzuza ivyifuzo vy'Imana. Tuko pamoja watu wa Mungu. Ni kubera yuko reka ndababwiza ukuri, iyo utarashika ku rwego rwo kunesha ivyifuzo ntushobora kuba umukuza mushasha. Ntushobora kuba umukuza mushasha kuko umukuza mushasha ntiba ukora uwo munsi bace bashiramo vino uyu munsi. Oya, babanza kushira ku ruhande kugira ngo ushobore gutegurwa mu kwakira ikintu kidasanzwe.
Satani abaronsa ubusa, aragaruka aravuga ati jewe ndakuzi, icyo uje kurondera n'icubahiro ndashobora guha mu nzira yoroshe, pfukama gusa ubwami narabuhawe. Yesu aravuga ati ariko sha erega jewe ndabona inzira yuko, kuko Satani ntiyariko arabesha, noburonka ubwo bwami, ariko jewe ubwami bwanje butegereza guca muri souffrance, busegera guca muri souffrance, nemeye kuja igorogota hako jewe nca ku mavi. Yesu gatatu amaze kumunesha, ndashaka ndabereke bene data, Yesu amaze kunesha ibigeragezo vyose, yari amaze gutunganya ibwina bw'umutima wiwe mu kwima accès possible umugwanizi. Kuko iyo ari kuneshwa mu bugaragwa, yaratanze accès possible ku mugwanizi yo kubandanya mucura bufuni na buhoro. Shengero reka ndakubwira ibanga, niwashaka kuba umukuzi uhambaye, imenyereze kutaha Satani akaryo ko kuguhindura umuja mu buzima bw'iwawe, kuko Satani niyaronka access yo kukunesha hamwe, arashobora kubandanya kukugenderako. Asifiwe Yesu. Raba rero Yesu, Imana ishimwe cyane gose, sinzi ko muri ko muranyumva. Raba Yesu n'umukuza kwera ko ari karitegura kugira ngo yakire vino. Vino kuri Yesu ninde? Saint Esprit de Dieu, ubushobozi bwa Mwemu Yera. Raba rero amaze kumuronka mu mazi, ariko abanje kuja gutegura indani muri we, abanje kuja gutegura kamere. Nico gituma muze mugerageze kuraba bene data, iyi Imana ishaka kudukoresha ibihambaye ntizamura ingabire, izamura character. You understand what I'm talking about? Iyi Imana ishaka kukubaka ko ibintu bihambaye, Imana ishaka kukubaka ko ibintu bikomeye, ntizamura charisme, ntizamura amavuta, izamura caractère. Kubera kutabaye maso, caractère irashobora gusambura ivy'amavuta yubatse. Ninacho gituma Yesu ntiyagiye mu bugaragwa kurondera amavuta, Yesu yagiye mu bugaragwa gutraining a character, gutraining a character, gutraining a character. Nico gituma iri kurakorera Imana, baririmbyi beza, bakozi b'Imana, reka gupambana n'ingabire. Ingabire ni Imana itanga. Tegura umukuza witwa karaktere y'ubuzima bw'iwawe, ushobora gutuma iyo ngabire ikora ibitangaza imyaka myinshi. Turaza abantu bakoreye Imana bakaririmba nk'abamarayika, ariko uyu munsi batakiri kuri stage. Icabananiye gisuko amavuta, icabananiye amavuta, icabananiye karaktere. Turaza abapastori benshi batanguje amashengero ahambaye, ariko uyu munsi batakiri mu nzira nziza, bagiye kwivanga barondera twatuvuta tutari amavuta yera yo mu buryo bw'impemu, kugira ngo bikwegere ko ivyubare n'inyungu n'amafaranga. Turabazi barahari, ariko icabanane niki? Uvumilifu wa ndani ya tabia. Turaza abantu batanguye ari bishirira mu rusengero, ariko uyu munsi batakiri bishirira. Kubera iki? Uyu munsi babaye inzira umugwaniza acamo akadeturiza vyinshi. Ikibazo si ivy'Imana yari yarabahaye, biracyahari na bugingo n'ubu, ariko icabanani tabia, character. Nico gituma umukozi w'Imana nategereza kudiringa n'amavuta, kuko amavuta ni Imana yatanga. Nategereza kudiringa n'ingabire, kuko ingabire ni Imana zitanga. Umukozi w'Imana ategereza kudiringa na character, kuko character ni utegereza kuyitravaya, ni utegereza kuyitravaya. Kuko uyu munsi reka ndakubwiza ukuri, Imana iriteguye kubahezagira semeni ya mina, Imana iriteguye kubashira hejuru, ariko ikibazo gihagaze ngaha, tabia yako mbere ya pesa iko waje. Mukuza, mbega umukuza uriteguriye kwakira ibihambaye? Erega Imana nta ngorane ifise n'amafaranga. Uyu mugabo yasoma Bibiliya aravuga ngo mfise nk'igihumbi ku misozi igihumbi, nogira inzara sinogusaba. N'umugabo avuga ngo ifeza n'inzahabu n'ivy'iwanje, jewe uhoraho unyubaha no mwimiki. Me ikibazo kiracari na bugingo n'ubu. Bibiliya ikakivuga muri Yohana ngo uko ari mu ijuru niko tumeze mwisi. Ikibazo benshi siko bameze, kuri katari ko bameze, ni kubera yuko umukuza uracatunze vya kera, mushobora kwakira vinosha za kubereka mukanya. Yo turika n'abantu bangana gute baronse amafaranga mu rusengero, hamaza kameme donke zikaduga, kasangura kuvimba hama umunsi mukaronka amafaranga, hama uwagwaye amafaranga Imana bakubaza ati kutakiza gusenga ngo fait nous les patrons, les autorités, on travaille durement pendant 5 jours, le week-end n'umunsi wo kugira ikarashishi ni siporo.
baguhaye amafaranga hataragera wamerita ubuyi, kuko n'amajambo uri kuravuga ntay'ubuyi. Par contre umuntu ari strong nuzi ibitangura akamenya ibikurikira, hama ivya kubaka ubuzima bwiwe mu kwinjirana n'Imana. Iri jambo ariyo bataritahura, baritahura mu rwego rw'impwemu gusa. Bibiri ivuga ngo Imana nitebeje isezerano ryayo, kuko irindiriye ko benshi bagira iki? Turihindukiza mu rindi kadre. Imana nitebeje isezerano ryayo, kuko hagati y'isezerano ryo gucungura abera hari n'isezerano ryo guhezagira abera bakirindira inzamba. None yoyo iritebeje kubera iki? Mbinguni hakuna gari, mbinguni hakuna dhahabu, mbinguni ni fikira siku yawe sabao. Mbinguni hakuna kuku, mbinguni hakuna ngombe, mbinguni hakuna pesa. Na yariyo Yesu yadutegetse ngo tuyabike turi mwisi. Murantahuye? Muri Matayo yavuze ngo mubike ubutunzi bwanyu hehe? Niwe yadutegetse ko tubibika mu ijuru, nta buriyo bw'amafaranga. Na yariyo mu ijuru nayo jewe nawe twabitse. Nzobibereka mu mateka agenga ubutunzi. Raba wowe uri mwisi urarindiriye ko data guhezagira, nawe akavuga ngo ikintebeje kuguhezagira ni wewe ungariki umukuza w'imbombovu udashobora kwakira ivyo ntegerezwa kuguha. Vino shashi ifise imbaraga. Umukuza akazi kawo ni ugufata neza vino shashi. Ikosa si Imana, ikosa ni wewe. Je mu buzima reka ndababwiza ukuri, buri munsi mu gitondo mpora nipima. Iyo mvyutse ngiye kugenda mpora mvuga ati none nk'uyu munsi nohura n'umuntu akankubita ikofi, namusubiza sinamusubiza. Murazi ko umutima utabesha. Ari bati sha no ari musubiza. Cyamvuga ati Imana harageze ko nsubira mu cumba kuja gutunganya umukuza wiwanje, kubera ko ndacari febre na bugingo n'ubu. Kuko Yesu yavuze ngo nibagutikura kujya ububamfu uhindukiza igiki. Mbona ko mutinye kubivuga. Hari umuntu ariko aranyumvaga bene data. Raba Yesu rero, raba Yesu ariko ategurirwa mu bugaragwa. Nduguye ngo kuba umukuza mushasha ni safari yo gutegura karakter, ni safari yo kumesura, yo kwemera kwakira ubushobozi bushobora gutuma ubuzima bwawe budapfira hejuru. Asifiwe Yesu. Hari umuntu ariko aranyumva, kubera ko itembe umushumba yahawe n'Imana n'ubushobozi bukomeye bugiye guhindura amateka yanyu. Ariko Imana yambwiye ngo shero rufatiro rw'ivyo mugiye kwakira mu buzima bwanyu. Naba Yesu. Yo haleluya haleluya haleluya. Yesu amaze kuronka ubushobozi bwa mpwemu yera. Ngiye kubereka ibanga rya mbere. Iyo umukuza umaze kuba strong ukakira vino, ngiye kubereka igitangaza ca mbere gikoreka. Luka 4. Luka 4. Mushumu masomera. Luka 4. 14. Kandi 14 aravuga ngo maze Yesu asubira i Galilaya. Avuye mu bugaragwaho. Ari mu bushobozi bw'ampemu. Inkuru yiwe. Ako kasome neza mushumba. Inkuru yiwe. Ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Nako nshaka. Ndabira muvukanyi wanje. Jesus iyo tumusigura hari abantu bakavya. Mu bisanzwe Yesu nuwavuye mu nda ya Maria amaze gukwiza imyaka 30, yaramaze kwinjira muri dimension yo kuba Kristo. Kristo means wasizwa mavuta n'Imana kugira ngo acungure. Uyasizwa mavuta n'Imana. Ego indani mu kwinyegeza ibwina n'Imana 100%, ariko hanze n'umuntu 100%. Rero uwaducunguye si Imana 100%, n'umuntu 100%.
ni naco gituma haruguru gato ubona wenyene yitangaza akavuga ngo mpemu uhora ari kuri jewe. Nico catumya ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza mu muntu. Uyu muntu rero indana atekeye Imana 100%. Raba rero number 1, uyu muntu ntaho tumubona yigeze yandika igitabo, ntaho tumubona yigeze akora gasha kugira ngo akore igitangaza n'abantu bamumenye. Oya, ntaho yigeze amenyekana mu mateka. Ariko ndabira kino kintu mu rwego rw'umukuza rwinjiye mu bushobozi bwa mpwemu yera, turamubona muri desert pendant 40 jours et 40 nuits yinyegeje. Nta muntu ariko aradiringa nawe, ariko adiringa n'Imana. Ntajya, ntanywa, ntavugisha umuntu n'umwe, ari mu bwimbike bw'ahari karatrava character ngo atazotrayisa Imana niyamuhezagira. Murabitahura? Ariko ari inyegeza. Bene dareka ndababwiza ukuri, ibanga ry'umukuza musha rigaragazwa no kwinyegeza ukareka Imana ikagutangaza mu gihe gikwiye. Yesu murabe ariko arasenga 40 nuits, karamva nta publicité bariko baramukorera, nta kintu na kimwe kizi, nta nuwo yasezeye, ariko arasenga, ariko aranywana n'Imana, ariko arimenyekanisha n'Imana. Raba rero imisi 40 iraheze. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbwirira mugenzi wa kino kintu, icatanguriye mu kwinyegeza gihereza mu kwihishura. Catanguriye mu kwinyegeza gihereza mu kwihishura. Ariko icatanguriye mu kwihishura gihereza mu gukamangana. Kirabura kirakamangana. Hari umuntu ariko aranyumvaga bene data. Raba rero Yesu 40 jours. Ndugu yangu acha nikwambie, reka ndakubwira ikintu. Reka kugwana n'intambara ngo abo mwakoranye barakwibagiye. Reka no kugwana n'intambara ngo abo mwamiritanye mu mugambwe barakwibagiye, bari sanse kukwibagira ko n'abana b'abantu. Ngurabona ngo tuvukana n'abana 10, 8 bari Buraya, je niko napigika, niba kama haukumbukwi na Mungu nani atagukumbuka? Muko munanielewa watu wa Mungu? Iyi mihari n'intambara nuko abantu batazaho baja kwinyegeza, batazaho baza kuga. Uwabonywe n'Imana, Imana imuhuza n'utegeza kumutabara mu gihe gikwiye. Raba 40 jours 40 nuits. Mwana w'Imana ravuye mu gacerere. Haleluya. Ni vino shasha, ivyo abafarisayo vyaheze, n'umukuza mushasha. Ikintu ca mbere Bibiliya ivuga ngo amakuru yiwe yose acakwira ahantu hose. Ikibazo gihagaze nga ninde yabivuze, ninde yamutumiye, ninde yakoze publicité. Ikibazo murakizi carico, iyi vino ikiri shasha mu mukuza irangwa n'akamoto, irangwa n'akamoto, irangwa n'akamoto. My dear friend, nyemerera Imana iguparfume, nyemerera Imana nimara kugutereka muri uwo mukuza iguparfume. Reka manuke hano mu vyumbe neza. Hari abantu bari hano bafise ama restaurant, hari abantu bari hano bafise amashopu, hari abantu bari hano. Iyo winyegeje hamwe na Yesu mukuza umaze gutegurwa neza, nagira ndakubwira ngo Imana irashobora kukwirangira mu gisagara. Service yawe ikarutani ma service y'abantu, apana kubera ko wakoze publicité nyinshi, kubera ko watanguye kumota, kubera ko watanguye kumota. Ubu bumoto uravye muri Bibiliya bwitwa gute? Favor. God is favor. God is favor. Abantu benshi reka nk'abakobwa muri hano, muri siga za mukorogo, mugasigara musa n'abahindi bahindutse, mwibaza ngo abantu bakunda inzobe bazobabona. Plus wisiga mukorogo, plus urushizaho kwirabura mu kirere c'imhemu, kubera yuko sinzo bituma uboneka. God is favor. Iya kamoto kamaze kuza ka vino,
Haleluya, 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 haleluya. Iyo vino imaze gushika mu mukuza, ikintu cyambere iramota. Iramota. Yesu yavuye mu bugaragwa amaze kuba umukuza, amaze kuba vino, ariko aramota. Daba mwene Yosefu umubaji, nta kaminuza zihambaye yize, nta mafaranga ahambaye yarafise, nta gikorane cyo kuri stade yakoze, nta muherezi mukuru yamuvugiye mu rusengero, nta muntu n'umwe yigeze amumenya, ariko data yamutekeye iminsi 40 akamuhindura umukuza, akamushyiramo vino. Yaragiye amumotesha mu gisagara cyose, i Kaperinaumu, igihugu cyose. Yesu amaze kuza atangura kuba umuntu azungurukwa n'abantu bose, azungurukwa n'abantu bose. Kubera iki? Vino yari imaze gushika mu mukuza mwiza, yari itanguye kumota. Ngirira umuntu mwicaranye ati tangura umote, tangura umote, tangura umote. Glory, haleluya, haleluya. Dufise abakristo badashaka kwinyegeza, badashaka kwinyegeza. Oya, ibintu byose bibonekera he mu kwinyegeza. Psalm 90, uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora vyo, aba mu gitutu cishobora vyose kubera ko yabaye mu bwigobeko. Nduguya, umviriza neza, umviriza neza. Bibiri ivuga ijambo ngo igihe gishinzwe kigeze arahishurwa. Igihe kitaragera cyo guhishurwa, wihishuye umenga wisize amakara. Vino raba Yesu i Kaperinaumu, ariko gerageza uraba uyu mugabo amaze guhishurwa, amaze guhishurwa. Ushaka kubitahura neza ucuraba Matayo 5. Matayo 5 turabona neza Yesu avuye mu bugaragwa atangura gukiza abantu ngo baramukurikira. Niho hambere yatanguye kugira ishengero rinini, ishengero rinini, ishengero rinini. Iyumvire, ishengero rinini rivuye hehe? Mu busa. Wenda uri umupasitori ngo ugire ishengero rinini, ariko ishengero rinini rirashobora gusigura amafaranga manini, amafaranga menshi, kuko onction y'Imana izana ivy'umukuza wateguye. Murabitahura? Amafaranga menshi, icubahiro cinshi. Gafapase nariko ndabwira abantu ku ishengero, ndabwira ati abarokore bakinogiye turapfuye turahwereye kubera kudasigura ijambo nkuko bibereye. Usomye Yosuwa 1, turabona Imana ije ibwira Yosuwa, iramubwira ati muhungu wanje Peti, umusavyi wanje Mose yapfuye. Kandi ujya muntu yari gihangange, ujya muntu yari gihanga. Ushaka no gusoma makuru, soma makuru yabereye kwa Farao, uraza kubona ubuhangange bwa Mose. Niwe muntu wenyene muri Egiputa yashoboye guhangara Farao amaso mu yandi. Soma neza histoire. Abandi bose bashika imbere ya Farao bapfukamye kuko Farao yari Imana. Ariko Mose ahagarara imbere abantu. Umviriza, rekura ubwoko bw'Imana. Utabure kuyebiramera gutya imbere y'abana rugo ba Farao, yari umuntu ahambaye. Imana ibwira so ati musavyi wanje yapfuye. Peti, umviriza rero, wewe ndashaka yuko ushikana aba bantu mu gihugu naguhaye. Raba Imana itanguye ibintu bito bito rero, itanguye amasezerano. Ahantu hose uzokandagiza ibirenge nzohaguha. Yosuwa ati wow, imisi yose nabanye na Mose niko nzobana nawe. Wow, urabona? Kandi nta numwe azoguhagarara imbere imisi uzomara kiriho. Wow, Imana ku murongo w'induciramo gira atariko rero shikamushira amanga cyane kugira ngo ivyo umusavyi wanje Mose yakugeze uvyitondere. Ikibazo kiri ngaha, nyumviriza neza. Aya majambo Yosuwa Imana yamubwiye, ufashe Bibiliya ukayirabishako. Imana ntiyabwiye wewe? Abantu simwe mwama muririmba yuko uzokandagiza ikirenge Imana izoba igahaguhaye. Nanje ndakubaza ikibazo,
kucuruza kinkareri kandi ukaba warakandagije ibirenge harya hantu ko umuyisilamu adandaza menshi kukurusha. That is my question. Kuko nimba uvuga ko ako karere wagafashe bisigura ko atamuntu akwiye kudandaza menshi kurusha wewe. Hello? None kuri umutayeri ko wa undi yirirwa yiba abantu aronka abakiriya benshi kurusha wewe. Kandi ndugu yangu mu mwe muri gishirira aho nzokandagiza ikirenge hose nzoba ndahafise. Kwa ukandagiza ikirenge nzoba hafise ibanyumva bo hanze ko muba baraye bahinduye ari wewe gusa abandi bakomeye. Sawa komeza ukandagire rero. Muri ko murabite ibyo nuko nabamwe byumva muba baraye bahinduye ko bahereye kuri wewe. Uraraba neza ngira wahakandagije ibirato nukuraba neza ico Bibiri ivuga. Abantu ntibatahura ico Bibiri isigura. Iyo Bibiri ivuga ngo aho uzokandagiza ibirenge nzoba ndaguhaye kugira ngo aho kandagiza ibirenge physically Imana ihaguhe ibanza kuhaguha aho kandagiza ibirenge spirituellement. Mu majambo yumvikana ubanza gufata ikirere cy'imhemu umukura ganzi ikirere w'abadaimon akabohwa agafatwa mbiri hamukaganza mu kirere cy'imhemu mwisi usigara uvuga rikija bitangurira hejuru. Nta kintu umuntu ahabwa ashitagihawe kivuye he. Rero igihe mwisi uri goyigoyi ugatangura ngo nzokandagira ikirenge upfa kuvugira ijambo bakarara bagukuye uwo munsi. Ninde yaharekuye mugani wa Revera? Hari umuntu ari karanyumvaga bene data. Sinzi ko muri ko muratahura. Umukuza musha. Raba Yesu aronse ishengero. Hama ikintu ca mbere Yesu atanguye kuzana. Ngiye kubereka rero uburyo bwo gutunganya umukuza mushasha. Raba Yesu muri Matayo 5 birahari aronse ishengero rinini. Raba rero ingene Yesu yatanguye guhindura ishengero ryiwe. Yatanguye kubakura mu migenzo n'imico y'igifarisayo abazana mu mico y'ishengero. Kuko ugerageje kuraba ishengero ryabonetse muri Matayo 5. Murabitahuraga ry'umwami Yesu. Ariko ishengero ryiwe ryabonetse muri Actes des Apôtres. Mwema maze ariko ishengero abantu ba mbere yatanguye gukoranya ni muri Matayo 5. Abamaze kumotegwa ishengero riraje. Raba rero enseignement za Yesu atanguye gukosora umukuza wa kera. Ntatangura kubabwira kuko umukuza wa kera niki ni inyifato y'igifarisayo igwanira hanze igwanira gusa hanze kidini kamenyere ukumenyereye gukora ibintu uko babikwigishije ni wigeze ubigerageza wagendeye mu kigare c'abandi. Uburyarya kwiyorobeka structure intérieure iri zero ariko extérieur upakiye amakoti n'amakontinere. Yesu aravuga ati no ntegerezwa gukosora rero ubu ishengero ryanje ndaritwaye mu gukosora imbere mu mutima ivy'imbere biseruke hanze. Abandi bibaza ko ivyo hanze bizohesha agaciro ivy'imbere. Yesu arahindura ati no bitangurira imbere biseruke hanze. Kubera ko imbere niho vino izosukwa. Igihe imbere hadatunganye vino ntizozana impinduka. Raba rero inyigisho za Yesu ziri very simple ariko powerful. Abakera barababwiye ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwiye ngo uraba umugore wa mugenzi we akamwifuza abamaze gusambana nawe mu mutima. Mu yandi majambo urashobora kudasambana ku mubiri ariko mu mutima wiriga urasambana. Kugira ngo ushobore kuba umuntu ahambaye kizwa gusambana hanze ariko ukire no gusambana mu mutima. Vya filme pornographique ko bataragufatira mu ihoteli ariko buri munsi vyama vyagufashe. Murabitahuraga bene data. Meme si hanze tubona usa neza uri gikuza ca kera kuko imbere ntiharatungana ngo vino isukwe. Murabitahuraga bene data.
Yesu araje ngo mwarumvise yuko abakera bavuze ngo ntukice, ariko jeho ndababwira ngo ubwira mugenzi we ngo wagipfuwe abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Mu yandi majambo, urashobora kutica hanze ariko imbere wirigura turica. Niwashaka kuba gahore, niwashaka kuba mahoro, tunganya imbere. Ubuzima buri imbere nibwaseseka hanze uzoba mahoro hanze, kubera ko batangure kuba mahoro imbere. Nibitangurira hanze byinjira imbere, bitangurira indani bisohoka hanze. Voilà la différence y'ubukristo n'ubufarisayo. Ubukristo n'ubuzima bw'Imana buwe imbere bugasesa hanze. Sindagutuka kubera ko ndagutinya, sindagutuka simplement kubera ko indani muri jewe nta bitutsi bibaho, nta kibaho. Genda umwana w'Imana, vino irimo umukuzo umaze gutegurwa. Kubera iki? Kubera iki? Ancien Testament amaso yose yari abahanzi. Iyo umuntu adatukanye, iyo umuntu adasambanye, iyo umuntu ativye, iyo umuntu atifuje, bigaragara yitwa umugororotsi. Ariko Nouveau Testament amaso araba imbere, hanze urashobora kubusa neza. Raba kino kintu, raba kino kintu. Umusore w'umutunzi araza kuri Yesu, aramubwira ngo mwigisha mwiza, nokora iki ngo ndaga ubugingo budashira? Yesu ati yo unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa. Mbega ntuzi ibyagezwe bya Mose, ntukibe, ntukice, ntuga wa mukungu. Yesu ariko aravuga amajambo yaguma yipoma ati ivyo ntibimfata, ciwe ndi king, ciwe imbere ni sawa, ciwe ndakomeye. Ahejeje acamwa Yesu nabyitondeye kuba ndi umwana aho jewe ndagororoza cyane. Yesu aramuraba caramubwira ati ariko hajije kimwe, ati cayi ishayi. Acaramubwira ngo genda ugurisha itunga ryawe urigaburira boro, hamucuza unkurikire, niho uzogira itunga mu ijuru. Mbega muratahura icyo Yesu akaramubwira? Reka ndagisigure neza. Uyu mugabo mu vyagezwe vya Mose yaratunganye, ariko mu mutima ntiyaratunganye kubera ko Imana itari priorite. Priorite yari ubutunzi, nibwo yari Imana yiwe agenda kurikira. Imana iramubwira, Yesu aramubwira ati banza ukosore, fata ubwo butunzi ubukura imbere yawe, ubugurisha, hama jewe mbi imbere yawe, hama wocu uje inyuma yawe. Bwa butunzi rero buca buje inyuma yawe, wewe urankurikira, bwo buragukurikira, hama ucuba amahoro kubera ko urutonde rutumbereze neza. Ni jewe ncika priorite, ni jewe ncika umwitwarariko wa mbere. Abantu benshi hanze baragororotse, ariko Imana si priorite mu mitima yabo. Urashaka kubona impamvu Imana atari priorite? Ni kubera ko habonetse komite ya mariage dimanche urasiba kirute. Dimanche habonetse mariage wanyu bakagushira mu gikoni, ni wowe usigara uteka. Ariko ndugu yangu mu gusimba nga nuwambere igisirimba. Ikibazo ivyagezwe barabishoboye, ariko Imana si ya mbere mu buzima bwiwa. Kuko priorite ni gihe ushobora gufata ibintu byose byashaka kwishira imbere ukabishira ku ruhande, ukavuga ngo Imana ni ya mbere mu vyiyumviro vyane, muri gahunda zane, mu bikorere vyane. Niyo hoze ikintu gishaka gutembagaza iyi gahunda, sindacemerera kubera ko Imana ni ifisi ya mbere. Haramukosora rero. Yesu yari karagerageza gushira mu buryo budasanzwe. Aramubwira ati mwarumvise abakera baravuze, ariko je mvuze. Icyo ari karakora, yari karakosora urutonde rushasha. Vino shasha iza kubera ko habonetse urutonde rushasha rw'umukuza mushasha. Haleluya. Urashaka kugorokera Imana, fata ibyo abantu bakubona kubishire ku ruhande, ubanze winjira ibwino nywane n'Imana abantu batakubona. Ukosora ubuzima bw'iwawe, kuko n'Imana mu kuguhezagira ntizohamagara abantu, irafisa ahantu izokubonera. Yesu atangura kubwira ngo nimwasenga nimubeza nka zanjageze mu ibarabara, zigatangura kwivuga amazina ngo ariko we niwashaka gusenga injira mu cumba cawe cibwina, data kubonera mu mpisho. Arashobora kukubona hagaragara, ariko arashobora kukubona hatagaragara. Akubonera mu mpisho, azoguhera. Yari karatravaye umukuza.
umukuza asifiwe Yesu. umukuza utarashobora gutunganywa, vino ntishobora kuza. Erega umukuza uratevya vino kuza, uratevya vino kuza. Hariyo abantu uyu munsi bariko baritevya guhezagirwa n'Imana. Umuntu umwe yigeze kuba ariko aragenda mu ijoro, nshaka kuvuga ikintu numva muhema ariko arambwira. Umuntu umwe ariko aragenda mu ijoro umunsi umwe, my bishop, hama aratsitara, amaze gutsitara acagwa mu kinogo, aca afata umuzi w'igiti. Yari umuntu agororotse, aratangura atakama ngo mwami Yesu ntabara. Yesu mukajwi kiyoreje, rekura uyo muzi ndagutabare. Atoya banza umukuboko ndakumve no camfa. Yesu araza ati rekura uwo muzi canda gusama. Ndogo ya wa mugabo yarenenye ati sindekura no camfa. Amasaha kuko amaherezo ivyo umva amaherezo yari oblige kurekura tu. None ko yategeza kuruha. Raba rero igitangaza. Urarekura. Hageze saa 10 y'igitondo agira cikane, atari ugupfa ndapfuye ararekura. Aca sanga hari 50 cm. Yarekuye gato. Simbonitse. Uku kunganga n'ijoro ryose yatakaje. Mbega bisigura iki? Urazi yuko mu buzima hari amadiscussion aba mu bantu. Imana uraza ukayisenga ati Imana ndashaka umugisha. Imana igakubwira ati rekura gwarundi. Oya Mana urabona ati icicecekayo ntizi kudiskita. Urabona ugatanga kwikaresa rero nishikanwa kazana. Urabona Mana ndabishize ku mutima rero banza umpeza kandi Mana ni wampezagira nzoca mpeba. Imana ikacikubwira ati rekura ndakubona ntacu uzoba. Urabona Mana no rekura nutuvuta sinzoturonka rekura. Hama ndogo yangu kanganga nurekura urarekuzwa. Amaherezo ukarekuzwa kandi ukarekuzwa udashobora kuronka impera iva kuri ndiho, ufise umucoko wo kungangana n'Imana igihe kirekire. Bereza ni washaka kugendana n'Imana travaye ibwina bw'umutima wiwawe, kubera yuko kwera no gutungana kumukuza birashobora gutuma vino iseswa muri uwo mukuza kugira ngo igire imbaraga. Reka rero mvuge ibintu bitatu nyamukuru. Raba aba bantu Yesu yari amaze kwiriki. Aba bantu bujya mu gutegura umukuza, nyumviriza neza, mu gutegura umukuza hari imikuza myinshi turika. Mu gutegura umukuza mushasha uzokwakira vino shasha, si mikuza yose hari iturikira mu nzira. Hari iturikira mu nzira. Hari uwo bariko baracura umukuza bakawutunganya bakabona mu intoboro bagafata uyu wapfuye. Undi bakawukora ukazana umugaga kugira ngo umukuza ushobore kuboneka ko ari umukuza mushasha, nuko bawusuzuma bagasanga ko uwo mukuza utunganye atanobora. Habari myinshi yapfuye. Raba Yesu muri aba bantu yakiriye, harabo yemeye ko bapfa, harabo yemeye ko bagenda. Raba Yesu mu gice ca 6 ca Yohana agabuye imitsima. Amaze kugabura imitsima abantu baraje bazanye ubusandarusi mu gitondo. Ateje twarariye tuburaho tubitwara. Baca baraza bazanye udusandarusi kandi kimbabaza bene dare kandi abatera inkuru je kimbabaza ku bakorokore n'abakiriso. Abantu baje kurondera imitsima my pastor bafise ubusandarusi. Bibiri ivuga ngo basanga ubwato bwaheze baca bariha amato bafata ubwato bagiye gutora imikate yaguze, kandi ayo mafaranga bari bafise bari kuyagura imikate batanize kuja kurondereza mu bwarago. Ibi ni murabona abantu bazara basuma agakubwira ngo ri ndabona Imana ngo hari Imana imbwiye ngo nazanye umukubuzo ngo uvuye muri Israel ngo kubura imikoshi yanyu ngo maze igihe udandaza utunguka ngo kandi ngo urashaka akazi ngo ariko uyu mukubuzo ngo 500,000 nguzo kandi abakirisi umenya ko bafise amafaranga bazanye amafeki ari mu miduga. None ikibazo gihagaze ngaha ko wari ukeneye business imbere yo kuronka umutahe w'ibitangaza ni wobanza kuja gukoresha yufise.
ntibabanza gukoresha ayo ufise. Ukeneye umufuka ubuza kwa Siyoni ntibayigurisha si 1,000. Ko wumva vya vrai utobatambuka ubuza ufise urawugura usange revera mu bira usengere. Ubizi ikibazo nyabaki barazana abantu bagenda bagura imikate barisha ubwato. Hamaraba rero mzee wasoka azi kuraba imikuza aravuga ati ntiharagera ko ndabashiramo vino mwabihume mwe nimuri ko murarondera je murondera ivy'iwanje. Acaravuga ngo itangazo utarya umubiri wanje n'amaraso yanje ntabuginga viza ati mwene Yosefu umubiri n'amaraso tubirye ngo bose baca baramuvako. Yesu acaravuga atawe imikuza iraturaguritse. Kubera iki? Bahinduye objectif principal ni murondere jewe ntimurondere ivyanje kuko ivyanje biri nyuma yiwanje. Ukinipata utapata byangu. Reka guhahamira ibintu hahamira jewe. Matayo 6 mubanze mwitwara ku bwami bw'Imana no kugororoka ibisigaye muzogira iki muzovyo. Yesu nafitanye afere n'abantu barondera ivya Yesu. Afitanye afere n'abantu barondera Yesu. Acaravuga ati tangazo kandi Yesu ntiyababaye ngo nuko bagiye 3000 baragenda. Acarahindukira arabaduze aravuga ngo nawe murashaka kugenda. Question ni murashaka kugenda. Je nibaza ko yaciye araba Petero arambwira ati Petero ntuzi ko je natebeje kuguha iwawe bariko barya ubugari n'umunyu kubera ko wahevye kuroba kandi sindaguha. Urashaka kugenda? Cha Petero kiraraba tikamani kukufa nilishaka kufa tu kuko no mwisite baravuze ko nakurikimbura kimaze. No mwisite baravuze ko nakurikiye umuntu atazoshikana. Rero niba ari ugufa reka mpfire shikeyo neza. Abantu Yesu akuna nabambaya mbaya. Biboneka haleluya, bitaboneka nzoronka ijuru. Jewe sindamuheba kuko sinakurikiye imikate. Abaza Petero haramuraba ati mbega namwe murashaka kugenda. Erega Yesu yarazi cyari karavuga. Erega naba bari bakomeretse nkuko abandi bakomeretse. Bari barindiriye nkuko abandi barindiriye. Ariko arabaza ngo namwe murashaka kugenda. Petero araza afise ihishurirwa ry'Imana. Abazi Imana yabo tuzokomera semene ya mina. Abazi Imana yabo itari yo mu bigumbagumba tuzokomera. Abazi Imana yabo atari amabwire tuzokomera. Kuko yatwirindira twihanganye kugeza ku kanyuma. Petero aramuraba ati subira wirukana abandi. Muri abo bandi bazogenda twene turimo. Ibanganire mwami two kuva ko tukajaye. Erega barya bagiye kubera ko bafise iyo baja. Erega twebwe twaragurishije ubwato. Twebwe twarihanye ivyaha. Isi y'imwemu nikitumenya. Abadayimoni baraciye akarongo yuko nibasubira kutubona bazotwica. Ivyacu vyacitse imisaka. Ni wewe vyizigiro vyacu vyanyuma. Twakuvako tukajahe. Kwari wa ufise amajambo y'ubugingo. Muyene vuguravye Petero yavuze ngo nitugihahamira ibifatika cyane tuhahamiye ubugingo budashira. Iryo jambo tubwira ritunganya inzavya muri twebwe. Twiteze vino kubera ko vino itizukwa kubera ko ijambo ryasutswe muri wewe rigatunganya ubuzima bwacu. Abatagifise iyo baja haleluya 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 haleluya. Two kuvako tukajahe. Abagiye nuko bafise iyo baje. Twe twaragurishije byose. Twaragurishije byose. Ariko vyakwereye umunsi jewe nova kuri Yesu nkasubira kuri gwa rumogi. Hewe gaye ugira imyaka 20 ukampenga ufise imyaka 50 kubera urumogi. Jemora ntambukana n'aba bakobwa biwanje nigeze gura n'umuntu ngo patron nguri kumwe na madamu. Hari umwana wanje wifura. Uratahura impamvu
n'agapasi Yesu yaducishijeko. Urabona ubuntu bw'Imana buraza, imyaka hiyongeye umwe data akura ku 5, ugasigara ubone kuri totozi kubera ko 5 yagiye. Urabona yamabeseni n'amasafuriya n'amacungu yarayatembagaje, aduha gasura, naga gasura niwe. Ikibazo kiraha, tumuva ko ngo tuje byakweli tujya kujya amakoko ntayo bazi, tumuve ko tuje. Petero Yesu amuravye aravuga ati wamaze mwana gutahura umukuza mushasha, kuko umukuza mushasha usukwamo ivyo udashaka ukabitwara, kuko ni imbaraga zibika ubushobozi. Yesu aramubika, kandi buke niyaciye amuhezagira, oya yaciye abandanya nayo buke aramubwira ngo mbega umwana w'umuntu bavuga ngo ndinde, bavuga ngo ndinde. Burya aha mwese no ba mikrofone ngo mudefinise Yesu, aha twese twotangara. Mukozi w'Imana umwe yaraduteye inkuru igeze kugira buffet y'abajene mariye bafise kuva ku myaka 4 kumanuka. Amaravuga ngo umuntu wese aza kwipresenta aca avuga akazina k'ubuhizi yita umusheri wiwe. Umwe arahaguruka ngo jewe nitwa naka kumudawa ndamwita mayijenjembre. Ngo ndamwita mayijenjembre. Baramubaza amazina ari menshi. Nuzu utangare namba yakwise muri telefone ati jenjembre uzobanza ubase. Amacara mubaza ngo mbega jenjembre bisigura iki? Arabwira ati mukozi w'Imana, nuzi ko jenjembre igarukana energy mu mubiri gihe warushe? Nuzi ko jenjembre n'igijwi rya saraye igarukana kajwi? Ati umusheri wanje n'umuti wanyu usubiza mu intege mu buzima. Mayi jenjembre. Oya garuka gato, haleluya. Zamura ikiganza cawe gatoya. Ico shaka kuvuga niki? Uwo gwa mikrofone ngo uvuge Yesu wawe, wo mwitiranya nandi? Hari abantu bango Yesu ni mwiza kubera ko yampaye umugore, Yesu ni mwiza kubera ko yampaye umugabo, Yesu ni mwiza kubera no. Ivyo byose biri very down, biri hasi, kubera ko ivyo byose tuzobisiga ngaha mwese dutaha umunsi umwe. Yesu n'umwami kubera ko yaduhaye ubugingo budashira, yaduhaye la vie éternelle. Niyo uyu munsi wopfa uramusanga ku muryango w'imva, akubwiye ngo narasezeranye ni wapfa nzokuzura, ngwino twinjire mu bwami bwa papa. Uwo niwe Yesu twaronse. Imikati irateba. None twese turi hano twarishuwe, nanje ndacafise ivyo ndamurindiriyeko, ariko urazi impamvu ntacika intege, ntaheba, nuko n'uyu munsi nzamba yovuga je ndamusanganira mu kirere, kuko twarambikanye impeta tutambikanye n'undi muntu wese. Muriko murantoraga bene data. Yesu aravuga ati banyitande. Bamwe ati Yesaya ati Sawuli amaze, Yeremiya turamaze, niko na benshi bahamagara. Yesu ninde? Umunyamafaranga. Si bibi kuza mu rushengero ukeneye amafaranga, kandi uzoyaronka. Sinda kubesha, amavuta ari hano aratanga amafaranga. Waje kurondera umugore, ndi imbere y'Imana uzomuronge. Nije ndabikubwiye, kuko amavuta ari hano aratanga abagore. Ariko ikibazo gihagaze ngaha, après umugore nasi uhahamiye, après amafaranga sosha bigenda gute? Sinzi ko tuko turajana. Banyitande ivyo ari byo byose. Petero ndashaka kubereka vino. Petero aravuga ati jewe, aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramerereza
aravuga ngo urumuhigwe Simoni mwene Yona, kuko si uw'inyama n'amaraso yabiguhishuriye. Aho urazi ijambo yamubwiye ati urumuhigwe Simoni mwene Yona, kuko wimatanije neza na papa, wimatanije neza n'ikirere c'imwemu, niwahushije. Rero umviriza ingaruka rero kubw'ivyo. Rero icambere urahinduriwe izina, ivya kera birarenganye. Wahora witwa Rubingo, uyu munsi witwe Petra, ibuye. Kandi rero kuri urwo rutare nzokwibaka kw'ishengero. Ishengero uvyibuke ni vino, ibuye ryubatse kw'ishengero ni revelation, n'umukuza. Ubuzima butagira revelation ntibushobora gutunga vino. Oya. Vino ntishobora gutungwa n'ubuzima butagira revelation. Kubera ko mubanze muvyibuke bene data, revelation niki? Nikigumye ubuzima bwacu mu mwanya muremure ntiturambigwe. Nikigumye ubuzima bwacu umwanya muremure ducika intege. Nikigumye ubuzima bwacu umwanya muremure nidutakaza icyerekezo. Nikigumye ubuzima bwacu umwanya muremure niduhusha inzira, tukagumiza intumbero yacu akaba ari Yesu. Yaramubwiye ngo kubera yuko wabaye umukuza, nzokwiyubakira ishengero kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Bene dore kandi ababwiza ukuri, turakeneye revelation continuelle. Revelation continuelle. Abantu bafise revelation continuelle ntibacika intege, ntibarambigwa, bafise ukwihangana kudaheba, bafise gukomeza. Baravuga ngo niyo mama na data bompeba, uhoraho akomeza isezerano. Revelation niyo ishobora gutuma vino shasha igumaho umwanya muremure. Kubera iki? Nyumviriza neza ico Yesu yavuze ngaha. Yavuze umutobe wa vino, yavuze umutobe wa vino. Umutobe wa vino muvyumvirize neza n'ubuzima, ariko revelation niyo ituma vino isha. Kuko ubuzima bwacu nibukomeye kubera tutaciye mu ntambara, bukomeye kubera intambara twaciyemo, tutigeze duhusha inzira, kubera ko turafise ihishurirwa mu buzima bwacu. Bantu barahona vino shasha. Nico gituma agerageza ura kwiherezo. Yesu akaca avuga ngo nta muntu yanyoye vino ihiye anywa vino shasha, kubera ko vino ihiye irushirizaho kuryoha, irushirizaho kuryoha. Reka ndababwiza ukuri, nta muntu mw'isi ya rurema ijuru rinezererwa nk'uwaciye mu bigerageza karama. Kuko waciye mu bigerageza karama araryoha, kuko agira igishinga ntahe gihagarika neza ubuzima bwiwe. Ivyo ntushobora kubigira utagize revelation. Conclusion yanje rero, urashaka yuko vino isukwa mu buzima bw'iwawe, tegura umubindi, tegura uwo mukuza mushasha. Fa kuvyakera. Haleluya. Wahora wiba, hagarika kwiba, koresha amaboko yawe ucumukure. Vino shasha, mukuza mushasha. Ubuzima bw'iwawe wahora ukuraba ubuzima bwo kurira buri munsi, hagarika, rondera Imana. Asifiwe Yesu. Rondera Imana, senga, soma ijambo ry'Imana paka kieleweke, paka kieleweke, paka kieleweke. Vino niyamara gusukwa muri wewe izogira etape zitatu. Iya mbere izobanza imote. Ndasenga ngo uhora haguhe kumota mu izina ryayo, atangure kuguha kumota mu izina ryayo. Umviriza, hariho umuntu uko Satana dupompa kubera ko tukigendera mu vya kera, ariko iyo tumaze kuba bashasha, akamoto ka vino karashikana mu babanyi, karashikana mu bakoresha. Ica kabiri naco ihishurirwa rituma vino isha. Iyo vino imaze gusha irakundwa, irakundwa, irakundwa. Uhoraho azoguha igikundiro ndugu yangu, uhoraho azoguha igikundiro. Ivy'abantu bagura amafaranga, wowe Imana ibiguhera ubuntu kubera igikundiro ashize kuri wewe. Vino imaze gusha irakundwa, ariko vino ihira mu mukuza. Igikomeye turavayo umukuza wiwawe. Haleluya. Fata nkama ivyo umusavye Imana kubwira, ariko aracura, ariko urashobora kutabitahura, ariko aracura umukuza, kuko arazi neza umukuza ni wamara guhagarara neza, vino iriteguye, vino iriteguye. Nta kibazo ca vino gihari.
hari ikibazo cy'imikuza, ikibazo cy'imikuza. Hari abantu mu kirere cy'impemu, izi ndwi zibiri zigiye guhera ibyanyu vyuguruka, kubera ko izi ndwi zibiri zigiye kubashoboza kuba imikuza. tuyakomye nabi cyane, tuyakomye nabi cyane. Muhaguruke tumukomera amashyi umwami wacu atuganirije ibikomeye. Yarada sakita doveya birigado sampia defa. Rushiriza ngaho dukomera Imana amashyi. Mwihangane igihe nari ngaha, nari maze kuja kwigisha kabiri mu ishengero ry'uyu, yaravuze ikintu gikomeye cyane kicyankozeko. Abantu bakunda gutaha tutarahezagira umuhezagiro wa nyuma. Aravuga ngo wewe ubona umenga umuryango uruguruye, ariko burya urugaye. Nitwe tubugururira kugira ngo mugende. Abantu sinzi ukuntu bameze, niturashira akadobo. Ushobora gusanga ico kurinda icyo umwasa agomba gutega nije ngomba kukiguha. Turakene ko muze mureka umuherezi yugare. Yesu nashimwe cyane. Nimba uri kuriruka ngo umwanya uragiye, wagiye ne kutawuhagaritse. Hama mbonera akaryo ntaravuga ibintu birebire. Mu gikogwa abantu mwagiriwe amahirwe muhabwa amapinane. Mu gikogwa muzokora mufite imiduga myinshi ngaha ndabizi. Mu gikogwa cy'umugisha muri zidiza udeplasa abantu. Umuntu adafise imodoka acha mafieri, wende mbere ya gari akikwambia na jaza uende kuingine. Hari abantu bihagarara ko mu busa. Emera aho uri, niko bimeze. Yesu nashimwe. Abantu barigize rikse amaguru aravyimba. Egera ubwire mwene Yesu akubwira ati shikana muri ville, siga kuri bisi, kandi namwe muzifise mubahe. Imana irafise igituma itatuzana imiduga irimwe intebe imwe. Muze muvyubaha. Ngo kuntu uca ku bantu harimo intebe zishobora kwicaramwe abantu batatu bane, niyo ni shetani ukeneye gukura mu buzima bwawe. Yaguba deplacer papa zobaha ibitoro. Mugiri muto indwi niyo gukora ibyiza byinshi. Nagira mbabwire, Bishop naramubwiye, ariko Mpwemu Yera ndamukunda. Mpwemu Yera ndamukunda. Nta kadetaye na kamwe yisigariza atambwira. Narabasenge y'abagabo, numva Mpwemu Yera arambwiye ngo nkeneye ko umusavyi wanje Miburo ari wa yugurura igikorano. Mbabwije ukuri, arabizi message namwandikiye. Ntabwo ari ya message kumubwira ngo jutu ko barafiki ngo nimefanya boringi boto batakaze kaze zunguruka na mwana Luka kuna mwana dance. Mungu alisema kama we. Oya, namubwiye nti nabwiwe yuko ari wewe ushiraho itafari rya mbere. Abazoza kuvuga abandi suko batari kuvuga batanguye. Mugijuru ryari rizi ko uza gutanga urufatiro rwiza abandi bogenderako ari uyu musavye w'Imana. Birashoboka yuko Apotre Kevin ari kuza ngaha ntasase gutya, ariko tugahezagirwa. Mugabo uyu mugabo muravyumva ko biranumvikana n'uyu yarakenewe mu ntango, kuko yashashe yasobanuye yatubwiye. Ubu twitahuye, twasobanukiwe ijambo umukuza, wasobanukiwe vino. Hama ndababwira igituma Mpwemu Yera ari umwe. Muce mubona ko Mpwemu Yera jewe yampaye message aba yimpaye mu gihe cyayo. Uyu ntabwo akurikira. Je nibaza ko na page yacu ntawe. Abantu bagenda kwandika ngo Spiritual Gravity Center bakayibura. Page yacu yanditse ko SGCC TV official. Benshi ntayo bazi. Ntadukurikirana Jose. Ndabizi ko ndadukurikirana. Nababwiye ngo iki? Kuva jeudi twakoze amasengesho yo gukora iki? Halo. Muce mutaha batashe ntunze. Narababwiye nti mwitegure kirazira muri izi ndwi zibiri
kusubira kugaragara umukuza wa kera. Sivyo nababwiyaga abakunzi, sivyo mazigenda ndiko ndabaprepara. Musenge witegure nk'umukuza mushasha. Raba ingena dusobanurire ko umukuza ari karaktere. None ubukweri ipapa gushiramo umuvinyu uturike. Uboneze ko impapa gushiramo umuvinyu abaturika ni bande? Ni babandi bikanga. Aronse imodoka ahinduye ingendo yahorage asigateri. Uriya yaturitse deje. Ijya ngendo yahinduye kujya no guturika. Hari umuntu aronse amafaranga acahinduka. Kubera kuhinduka ba wewe menya ko ntaco ndi itangize nta nico fise itampaye. Paulo arabwira abikora ati none kuki wihaya nka umenga ntaco wahawe. Umutima umukuza watunganijwe umepita katika nyumba ya mfinyanzi unauonaga. Haniyo muza ngakundondera mukarondera Imana ya Olivier nuko nemereye ko papa trava ya karaktere yanyu kugendanye imyaka kubera mumbona nk'icete gisomeka. Ibi bintu umuntu ashobora kubisimbira ko gutyo niko dufise ubuzima burondera Imana twarayironde turibamba twicubita imisumari twishira ku musaraba turavuga ngo tubaye imbohe y'ubutumwa bwiza turakwihebeye ubuzima bwacu. Bwana asifiwe. Mutrava ya karaktere niyizituma umenteninga ushobora kugumana ico cubahiro. Iyo udashatse kumukuza musha umuntu urashobora gushaninga umwanya mutoya igihe gito akakubura. Tugomba guhabwa capacity. Yesu yateguye kuduha vino iri butume dushobora. Can you imagine? Yavuze ikintu numva amaso zaje mu maso. Yesu yitwaye mu masengesho ntari muri shoshosho nta ma publicité ariko aratrava karaktere ngo aveyo ngo igihugu cyose kirabimenya. Nta televiziyo yari ihari nta mafishe yari ahari ni giki ubu mote bwiza. Umuntu afise favero amumenya tu umuntu hari nta muntu arakuganiza ukumva reka arakubara ingomezi ukaruha akakuremera kandi atakwicayeko nta urumva nikijya n'icankiro. Hari nundi avuga ukifuza ko atavunuma kumva araryoshe urya bafise ibintu yabwiye kuvoma. Ndasenga tuzamura ibiganza byanyu kabiri gadasia ko numvise indwi zibiri zishushe mu rwego rukomeye ko numvise ndashaka kubwira Imana ngo Mana nitengeneze ungira urushato rwa brende na nabibabwiye nk'igitangura ikugira umukuza umwe. Numva ijuru rigira ritegura ingabo kugira ngo ingabo zo guhurisha abamartomas abantu bafise agahanga nka kibuye amiri ya siaborefa abantu bavuga ngo nisanze mu mbambane ariko simperayo ya nisanze mu mbambane ariko simfirayo. Bazi kugwana icy'amazi, bazi kugwana icy'umuriro, bazi kugwana iyo bahaze, bazi kugwana niyo bashonje, bazi kugwana byabonetse, bazi kugwana n'igihe bitabonetse. Bashobora kuvuga ngo twebwe ntidufukamira ico kigirwa Mana ko twaramenye Imana yo gufukamira. Twebwe ntabwo dusenga umuntu kuko twaramenye Imana. Bashadurake Meshake na Abedinego bemera itanura ry'umuriro kubera bamaze kuba imikuza y'umuriro. Nitengeneze Jehova. Ndashaka mu minota 2 gusubwira Imana ati Mana ndagusavye akakaryo ntikandenganya trava ya karaktere zanje, trava ya karaktere ndacashavura, ndacafise inzigo, ndacafise uburyarya, ndacacira imanza abantu mu mitima, ndumva nk'ikiri febre aha hantu. Profita mu mwanya muto y'ibindura bibandanyiriza muhira ariko bwira Imana. Bibiri ivuga ngo wisuzume ko ari we wiyizi. Gerageza ubwira Imana ati ahantu ndahumva haracagwaye, ndacari febre, ntusukemwo vino turitsa umukuza wanje. Manzi ukora aha hantu, fyonda aha hantu, cisha aha hantu, kosora aha hantu. Mana ndariyo karaktere zitari nziza muri jewe. Ntungire vino y'uburyohe nk'igikunda amaso nk'igifisirari. Ntumpe vino iryoshe nk'igifisirari nzokora ibara. Ntumpereze vino iryoshe nk'igifise ubushakanyi muri jewe nzokora ibara.
ntumezagire vino yawe ahantu hakigwaye. Ndavyumva yuko nokora ibara. Rabasharabaya. Tega ibiganza vyanyu muzigama ya majambo, muyabungabunge, muyiyumvire ko ku murango nijoro, mwiyumvire ku bw'iki giterane. Ibikorwa vyanyu muzaba murimwo izindwi zibiri, aho uzoba uri hose ukomeze kubwira Imana ngo Mana ndayiteze vino sha mu mukuza mushasha, ngira umukuza musha ukomeze. Mwitoze kwegera Imana, mwitoze gusenga, mwitoze kwigobeka kugira ngo igitutu tishobora byose gishobore kuza hejuru yanyu. Uhora abarabe ryiza, abamurikishirize mu nyonga hiyo, abazigame, abagwanirira iziboneka n'izitaboneka, ashigikira intambuko zanyu. Uhoraho abagirire neza, uhoraho abahezagira amajana amazi, mwinjira musohoka mu biyaya mu misozi. Uhoraho ahezagira ibikorwa by'intoke zanyu, aho umugisha ibiganza byanyu, ico mukoze ko cyose kibabere kuno muri ino ndwi. Uhoraho asuke vino kubayimerita, asuke vino ku mikuza mishasha, ubuzima bwanyu buhinduke, ntibugasubire kandi kuba nk'uko bwami. Ndagushimiye Yesu, icyubahiro kibicaye kubw'uyu munsi. Amen. Mutarasohoka umunsi wa mbere murabizi ni kubigenda, ariko a partir y'ejo tuzaturaheza twatevye cyane. Saa 2 tuzaduhejeje. Murabizi ivy'umunsi wa mbere haba hari ibintu vyinshi cyo gutuma mutaje amatafsa. Ishikanwa ry'ivuga butumwa indwi zose zibiri tuzaturatanga ishikanwa ry'ivuga butumwa. Umuvuga butumwa arangije kuvuga ubutumwa, dushikane ishikanwa ry'ivuga butumwa. Dufite ibikorwa vyinshi muri ino ndwi, dufite abashitsi tuzokwakira, harakenewe uburyo. Shikana muri iki giseke cyangwa mutange no muri ibindi vyuguruye ngaho ishikanwa ry'ivuga butumwa. Ijoro ryiza mutumira abandi, murumva ibi bihe ntubifungure wenyene. Hamasabe banyakirira abasavyi b'Imana, pastor nyakirira abasavyi b'Imana, abavyeyi ubakirane n'abashumba bamuherekeje, mwakire muri biro. Imana ibahezagire.